Yes, reka tubaramutse inshuti bakunzi ba PITV, turamutse bari hanze igihugu n'abari mu gihugu. Reka nimwiriwe nimwaramutse bivana naho umuntu wese aherereye. Reka kandi dushimire abamaze kugira subscribe kuri Peace International TV. Nawe utarayikora reka tugusabe kugira ngo yikore. Ibiganiro ni byinshi bica kuri PITV bigushikire atankomanzi. Kuri mikrofone muri kumwe na Pacifique Nduwimana, hanyuma kuri kamera za PITV muri kumwe na Moses Angelo. Moses, turakwakiriye kuri kamera za PITV. Asante sana, murakoze cyane Pasi, ndagehewe cyane kuba nongeye kugaruka imbere ya kamera za PITV. Ramutsa abakunzi bawe n'abakunzi ba Peace International TV. Yes, ndibaza yuko baranze cyane abakunzi ba PITV yo mumvise Moses Angelo, mumva babwira amateka y'abantu babaye rurangiranwa mu nkino ndetse no mu bindi biganiro byiza cyane, ama documentaire ndetse n'ubushakashatsi butandukanye cyane. Ndabaramukije cyane, ndababwira ko ndabakunda kandi mpimbagwa n'ukuntu mubandanya mugira subscribe ku biganiro byacu, mukagira share kugira ngo bibashe kubaka imitima ya benshi kandi bishikina kure cyane. Murakoze cyane kandi mubandanye mubikora. Moses, hari amakuru adusumira ko mwiyo minsi iheze mwagiye muri competition mwihiganwa. Uducira ku mayange iryo higanwa uko ryari rimeze, beya ryari rijanye n'ibiki? Warakoze cyane Pacifique, ndibaza yuko benshi bararavye ku rubuga rwanje rwa Facebook rwitwa Moses Angelo, aho nariko ndakora ubushakashatsi butandukanye, nkatemberera imirimo itandukanye. Ariko mu bisanzwe ryari higanwa, higanwa ryatunganije canke ritunganywa n'ikinyamakuru cyitwa Infonile gikorera i Kampala muri Uganda. Iyo competition rero yari Science Communication Competition, bisigura ati ni higanwa rijanye n'ivy'ubuhinga. Novuga yuko ihiganwa ryari ryahuje ibihugu byo muri EAC na Gambia hamwe n'igihugu ca Egypt canke ariyo Misiri canke ibihugu biri munsi y'uruzi Nile. Rero iyo competition canke iryo higanwa ryahuza rero ivyo bihugu, ariko ku banyeshuri biga muri za kaminuza, yaba ama privé canke yaba za leta, bose bari bemerewe kuza bagahiganwa. Hanyuma rero mugakora documentaire, ariko babahaye teme. Nuvuga ko teme bari baduhaye ni teme yitwa groundwater, ni jambo yo mu Congereza, mu Kirundi ni amazi adudubiza canke les eaux souterraines, amazi adudubiza. Rero mwaragira ubushakashatsi mukakora documentaire. Rero warahitamwo, hari abakora ku buryo bwa video, abakora ku buryo bwa audio, abagira poème, abandika ico bita essay, bakandika. Hanyuma rero mukaca mushobora kubishira kuri internet, mukabaha link, kuko mbere yuko dutangura gukora twarabanje turapplyinga, hanyuma rero baratwemerera, rero bakaza baratwandikira mu email ukuntu twobikora ibisabwa byose. Hanyuma rero turaja mu kanwa, ndi kumwe n'umunyeshuri twigana, kuko byasaba yuko muba muri mu mugwi. Hanyuma rero ndabwira umunyeshuri twigana, nawe afise impano yo kumenyesha makuru, abikunda, turakorana. Hanyuma rero twashaka kwa applyinga. Navuga ko mu Burundi abashoboye kwitabira n'abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi. Hariho uwo mugwi wa mbere w'iwacu turi babiri, n'uwundi mugwi w'abandi babiri biga aho nyene muri kaminuza y'u Burundi, n'uwundi mugwi. Umva yari imigwi itatu ivuye mu Burundi. Yego, hanyuma rero tuja mu competition rero nabo bandi bo mu bindi bihugu. Hanyuma iyo competition yari ishingiye kuki bayiyumviriye? Urakoze cyane, ico ni kibazo ciza cyane. Intumbero yo competition y'iryo higanwa, ubwa mbere n'uguha amahigwe ugwaruka rufise indoto zo kuba abamenyesha makuru mpuzamakungu. Rero nuko bamenyereza kandi no kugira ngo barabe yuko ivyo bintu barimwo babishoboye. Iyo niyo ntumbero yo guha amahirwe ugwaruka ufise impano kumenyesha makuru nago rushobore gushika kure. Yego. Hanyuma wowe waragiye muri iyo competition urakora,
Moses muriko mukorana nabo mu Buganda EAC wavuze na Gambia n'ibindi bihugu uri umurundi wiyumvise gute? Ego nukuri iryo higanwa ntiryari ryoroshe Pacifique, ryari rihiganwa rikomeye cyane. Uri kurumva umuntu ava muri Kenya yiga muri kaminuza, umuntu ava i Kampala muri Uganda, kumva umuntu ava muri Egypt, Gambia, Sudani, Tanzania. Ivyo ni bihugu kwanza bivuga icongereza. Bwa mbere ni bihugu bivuga icongereza, n'abanyeshuri bavyo bakuze bari muri system anglophone biga icongereza. Sico kimwe no ngaha mu Burundi usanga icongereza tugitanguye mu windwi, naho nyene ugira amahirwe ukagikunda niho ushobora kuronka bavuga ati akunguko. Ndibuka yuko rero dutanguye kwipresenta mu magroupe umwe avuga igihugu avamwo, naragize ubwoba cyane. Wumva umunyeshuri ava muri Kenya nka Moi University hariya muri Kenya, ujeni tukunuko mfise imyaka iniyi mfise master. Umuntu afise master kabisa. Aba bantu je nzoshobora kubaca imbere. Ukumva ubundi muri Egypt ngufise ngo master zibiri. Uwumva ibintu biga, ibintu bya communication, ibintu bya production, ibintu bya digital, ibintu vy'ubuhinga bikomeye cyane. Havuga ati abantu kwe reka mfe kwigereza ko ariko sino sinzobava imbere. Rero nuko navuze ati reka basi nkore vyitwe yuko ngiye mu bandi, ariko nta mahirwe je niha yuko ihiganwa noshobora kuvuga ati ngo ndaritsinda, ntavyo nabona. Yego kumbure kuba ariko baradukurikirana, bagukurikirana n'abakurikirana PC International TV n'abarundi muri rusange, baba bari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu. Otubwira make kuko urumva mwaserukiye igihugu, mwaserukiye ishure, mwaserukiye igihugu. Otubwira muri make muri iyo competition nabahe batahukanye agashimwe, nkabaye abakangaye, byagenze gute? Urakoze cyane. Ubwa mbere twarakoze turatanga competition. Rero kugira ngo ushobore kuyitsinda cyangwa iryo higanwa hari ibintu bibiri baraba bisunga. Ubwa mbere igikorwa watanze bagikota ku manota 70 ku 70. Ayandi asigaye 30 ku 30 yoyo mwaje mukora campaign mu kwiyamamaza kuri social media, uko baradukoreye amafoto ya design mugapibria, hanyuma rero mugahamagarira abanywanyi banyu bakabatora. Mu kubatora rero bararaba ama views, bararaba likes ariyo amajeme, bakaraba na comment, bakaraba n'ama partage ukuntu mwagiye murakora. Hanyuma rero igihe kiragera ivyo biraba turabiheza, baca baratangaza igihe hazoba proclamation. Ico gihe hari ku itariki 1 z'ukwezi kwa 12 niho bari bavuze yuko hazobaho gutangaza abashoboye gutsinda. Umunsi isango riragera, ibirori byabereye i Kampala muri Uganda, ariko twebwe ntitwashoboye kuhashika, sinzi impamvu, ariko twashoboye kubikurikiranira kuri Zoom ku buryo bwa internet. Je rero naragize ndaja kuri Zoom, ndabona ko ibirori byatanguye i Kampala, byari ibirori biteye igomwe kuko bari muri salle nini, ntuzenya ivyuma, ama projecteur yose bashizeho hejuru, hariho abantu nyene biteka, abajournaliste benshi, ubona nyene ko ari ibintu, ari event, ari evenement iteye ubwoba cyane. Harabaho abaririmbyi, harabaho abapresenta, urumva yuko byari ibirori biteye ubwoba. Hanyuma rero baratangura baraha ijambo abahinga, inzobere mu bijanye n'ivy'amazi, baravuga ukuntu bigenda, ukuntu byifashe muri kino gihe muri EAC, baravuga byo birahera. Hanyuma rero baca barashiraho umunya Egypt, yari umukobwa canke umuvyeyi sinzi, niwo bita umujudge. Rero niwe yashoboye kuraba abashoboye guhiganwa, akavuga ati ndavye kino gikorwa ca kanaka no gihaye amanota. Aravuga ibyo bagiye bisunga. Wewe rero yari ku buryo bwa Zoom, yari muri Egypt ari i Cairo. Hanyuma rero
biprojecta nanje rero aho narindi nagoma ndabikurikirana. Bon rero biheze baca baravuga ati barahamaga nyene ubijejwe aravuga bwa mbere amazina y'abashoboye kwitabira ihiganwa, arabasoma bose kabisa, ndiyumva mu izina, ndumva n'abagenzi banje, ndavuga ati aho ibintu byatanguye kuza, reka turindire buke buke. Hanyuma rero baravuga ati okay, turabye igikorwa ca kanaka uyu mugwi baragiye hors sujet canke baratoye sujet barayiguyeko, barabivuga bon, cyavuga ati rero kaminuza yabaye ya mbere ku manota 70, mu nyumve neza, ku manota 70 yari mengo kaminuza yo muri Gambi, abanyeshuri bari muri Gambi. Abagira kabiri ntihenze yoba yari nka Kenya. Natwe rero abagatatu umugwi warimwo Moses Angelo na set niyo gushima nuko atashoboye kuhashika, twabaye abagatatu ku manota 52 n'ibice bitatu kwijana, mambe ku 70. Hanyuma rero baravuga n'abandi gushika ku banyuma. Hageze rero kuri social media ukuntu twashoboye kwiyamamaza, twace tuba bambere, umugwi wa seti niyo gushima na Moses Angelo ucuba abambere ku manota 30 umva twarashoboye gutsinda 200%. Aho rero bimaze kugenda uko baca barabwira n'abandi uko bagiye barakora, rero baca barateranya ya manota yo ku gikorwa mwatanze namwe kuri social media, tuca tuba bambere ku manota 82 n'ibice bitatu kwijana. Rero muri East Africa tuba bambere muri East African Community, Gambi na Egypt. Nukuri ntibyari byoroshe. Reka kumbure tubakeze Moses, dukeze kumbure n'igihugu kuko mwari musirukiye igihugu. Ego. Hanyuma rero niki kikumbure wakuyemwo nk'inyigisho? Ego. Ndibaza yuko abanywanyi bacu abakunzi ba PITV amafoto barayabona, ariko ihiganwa riheze bace bampijana nari kuri Zoom. Rero mu buryo bw'ubuhinga iyo uvuze ijambo rica giyafisha aho bari nababwiye yuko bari bafite projecteur, ndavuga ijambo kabisa bararyoherwa, barakoma amashi cyane kabisa, biraba ibintu bihimbaye. Iryo joro je sinaryamye kabisa, wari umunezero ukomeye kuko narabonye agakombe bace bakaduza, bona bagahaye umujournaliste akora muri diocese yakorera ngo Radio Maria, mbona barakamuhaye ati kano kantu kabahe. Ndibaza ko murakabona ngaho ku masanamu kanditswe ko Moses Angelo na seti niyo gushima, certificat barazitanga zemeza yuko twashoboye kwitabira ihiganwa. Baraduhana naka notebook kajya twandika ko hamwe n'ikaramu, bisigura yuko utegerezwa kubandanya ukora ubushakashatsi. Nukuri byarampaye ikigo gikomeye cyane, ndabona yuko umuntu mu buzima adakwiye kwiheba, kandi umuntu ategerezwa kugira confiance en soi, self confidence muri we, yani yiyemere, abone yuko byose abishoboye kandi yobishikako. Ntibyari byoroshe kubona ndiko ndahiganwa n'abantu nk'abo, ntibyari ibintu byoroshye cyane kuko navuga ati aha hantu reka dupfe kugerageza, ariko narakoze, ndagira ubushakashatsi, ndandika, ndafata ingendo, ndabaza abahinga expert, ndababaza, ndagerageza nyine gukora ibintu byose bishoboka. Tubona rero twatsinze, mvuga ati iri niteka kuri kaminuza y'u Burundi, niteka ku gihugu na cyane sense urwego rujeje kugenzura ko ibimenyesha makuru bikora, kuko iri niteka mvuga ati ni intsinzi ku bushikiranganje bujejwe kumenyesha makuru, uko byerekana yuko abarundi hari aho tuko turava naho tuko turerekeza mu bijanye no kukuza impano z'umwuga, tukagera ku rugero rwiza cyane. Nukuri niteka ridasanzwe kuri jewe, kandi nkashimira n'abantu bose bamfashije kugira ngo nshobore kugera kuri iyo ntsinzi, haba mu kuntora, mu kumpa
encouragement, amajambo yo kuntera intege. Ndabashimira cyane, nkashimira na PITV ikinyamakuru nkoreramwo nacyo cyashoboye kumfasha kandi kikantera intege. Ndabashimira cyane kabisa, Imana ibahezagire bimwe bikomeye. Kumbure Moses, numva ari ikintu gikomeye. Ugwaruka rwinshi rwo mu Burundi, baba abanyeshuri n'abandi, ibintu nk'ibyo birakunda kumbure kuba ariko ntibabimenye. Cyane cyane ibyo bintu bibera ku buhinga ngurukana bumenyi. Wewe byagenze gute ngo umenye iyo competition? Byagenze gute, inzira waciyemo kugira kumbure n'abariko baradukurikirana bamenye ati burya rero ibintu bironderwa gutya? Urakoze, icyo ari kibazo kandi gikomeye cyane. Nama natanze impanuro kugwaruka ko bagenzi banje. Ubwa mbere icyo nabonye kiza ubwa mbere no kwiga indimi. Kumenya ururimi biri mu byamfashije, kukumva yari competition twakora mu Cyongereza. Rero kumenya ukuntu ushobora kwandika, kuvuga ibyari byoroshe cyane. Ndibaza boja ku rubuga rwanje Moise ndayiragije kuri YouTube cyangwa kuri Peace International TV, muzobona documentaire aho navuze ati the importance of groundwater for amaranth farmers in Burundi. Bisigura ati akamaro ko kurima irengarenga, akamaro k'amazi adudubiza ku barimyi irengarenga. Ubwa mbere rero je naronse link. Iyo link ndayiraba, ndayugurura, ndavuga ati ibi bintu bimeze gute, reka ninjiremo na applying nk'abandi. Imero maze kwa applyinga candabironka. Rero ivyo bisaba kugutemberera imbuga ngurukana bumenyi cyane za social media, uraba kuri Facebook, uraba kuri za Instagram, za Twitter, ukaraba yuko atama link barungitse. Rero abantu benshi baranegirija, barafata minenegwe link. Link ni ikintu gikomeye cyane kandi gifasha. Rero aho niho nashoboye guca. Cyo no babwira ahubwo bagire ubushakashatsi ku ma social media. Baraba ba applyinga, ubaye interested cyangwa intéressé applyinga. Hanyuma kandi ugira ubushakashatsi, urasoma ibitabo, uragira amahosheresha atandukanye kugira ngo bikunde ugere ku ihangiro ry'iwawe. Hanyuma rero kumbure abajene b'abarundi bahora bumva ko nabo ubwabo umenga nibo ja mwihiganwa, umenga ntacyo bashoboye. Wababwira iki? Ubwa mbere nkuko natangwe ndabivuga, kirazira kwitinya. Aho kuvuga ati je ndashoboye kandi no bikora bigakunda. Ego uko icyo kintu cyaramaye kuhaje cyane. Ufise impano, talent yari yo yose, gerageza kuyikoresha. Kandi wumve ko bishoboye. Nuwaronka ihiganwa iryo bintu ribikora cyangwa byerekeye na talent wawe bijemwo, gerageza amahigwe. Ahubwo igikuru nuko ivyo bintu byawe ubikunda ukabikoresha. Bikunda ubwa mbere, wumve ko bishoboye, wumve yuko umwuga wawe uri wawe mu maraso. Icyo gihe ni wamara kumva yuko wobikora, uzobigerageza kandi bizokunda neza cyane. Reka kumbure turangirize kuri iyi mpanuro Moses Angelo aduhaye, kandi twongera no kumukeza. Merci beaucoup. Niteka wateye igihugu, niteka witeye, niteka wateye ikimenyesha makuru ukoreramwo ndetse n'umuryango muri rusange. Turagushimiye ko abanye natwe. Nanje ndabashimiye cyane Pacifique, ndibaza yuko abakunzi bacu ba PITV baryohewe. Mubandanye rero mudukurikira kuri PITV, kuri YouTube na Facebook. Tubafitiye ibiganiro byiza cyane kandi bikomeye mu minsi iri imbere. Murakoze. Reka tubasezere tuvuga ngo bye bye.